imipaka turiko turondana n'ingene izozimbuka uno munsi irazimvye hariho abambere baduhaye fibre boutique turiko turiyumvikanira bahaye abandi baduhe fibre boutique zimbutse ico tukigejeje kure ndibaza ntaronka bamwe b'indyarya bazara barabinigira mu meshi ndazi ko ubu tuzoronka fibre boutique ije direct izokizimbuka kuri emwe kumanuka ngira ngo nko ku bice 90% birenga ico ni kimwe ikindi naco murabona tugira tuje nyene mu bintu electronique telefone urashaka kuri mu mwonga aho fibre boutique idashika turiko turondera iyindi societe ikoresha satellite kugira naho uzoba uri mu mwonga mugabo hajya twapfuye kubonana abantu bayigwanije ndababwire we uzana umuti nanje ariho nahora ntungira ijya SpaceX nagiye mbona abantu bayigwanya ngo nongo no kwica fibre boutique genda zishaka zose kugira ngo fibre boutique idashika satellite nayo ihashike bizabitoye umuti ico ndiko ndagikora igikuru no kumenya kandi rero ntuzi gitwengeje abantu bose bavuze bati none uburundi bwa bundi bwari butunze uko fibre boutique ishika mariya mu makomine ntego ngo muratunze ngo mukishima buke kandi atayo dushaka nudashaka ya transparence hajya fibre boutique yaradukwegeye muga ntitugisubira inyuma hajya twaramaze kugenda abagabo abajeje wa fere étrangère bamuza muramfasha bajya abantu kugira ngo tunyarutse ujya mugambi n'ingoga amatara ariko araza kandi n'amatara buryo tubishaka mwebwe bagwiza tu none jetra ntariko aragira ntuze kirasa none mwese bagwiza tunga hamwoshaka mu Burundi dufise amashite atagira ukwangana ni meshi turagira ama micro barrage muraza murabe ntuze micro barrage iri ahantu munyamyotsi kuri kanika cenda karavye mbona arakantu kabagwiza tunga ngaha mu Burundi nka batatu bagiye hamwe najya amajipe ve witimwe yagurisha ntiyocavamo barrage ikazocigura igacigura yandi majipe ega mwebwe muronona amahera noneho ufata amahera ukaja kugura inzu muri Canada ukaja kugura inzu mu Bubiligi mugabo ratwegeje abarundi kwe urazi kugura inzu ahantu utazoronka na visa yo kujayo biravara amazi kubera iki nibihera mutoye uko nyene ntaco ubuhomvye muga kubera kwanka igihugu bagabo dukunda igihugu vraiment ijya ni sinye y'ukwanka igihugu oyumvire kugura inzu ahantu utazoronka visa yo kujayo none ntabaziguza bamaze gusaba visa nk'inshuro zirenga 10 babura bakabura kandi bafise amazu kijya rero kwereka kwanka igihugu icarico no munsi nibaza ko barogreta baricuza dukunda igihugu baraje hydroelectrique ajya moja kurondera aba partenaire mukabarondera mwosanga izi nzuzi zacu zose ari utubaraje wa muyaga nkuba wobushitse je ndavye nkaho kabaraje abazoshaka barazoja gukaraba ni kari kure yiwacu ni ku birometero nka 4 kuva muhiri wacu kandi karaproduce utari mukega ivyo iyo turadufise ishaka biba vyaraheze kirasa azoproduce kombi arobera ringa 16 nimwe kaja kuzi ko kirasa gusa ndani 16 megawatt ukuravye amashita ari mu Burundi fatiri RNST mparanda haraba hoba amabaraje nka 3 gushika hejuru mu mugamba turafise inzuzi dufise amashite none kubera ikiturira ngo njyana ko twamenyereye gusaba twihe natwe bajya partenaire mwabwiye muti ngo twiyubakire barage ashaza ariruka kuko ntigihomba ega ni projet dahomba tuwake amabaraje twebwe nyene n'abarundi kubera iki tuzokwama dusaba ahandi hoho byo bana urudubi iyi nama ya obere size nayo ndayitegetse mbere mwasavye ya ministère du commerce obere CFCIB mutegerezwa kwama muhura namwebwe ndabahaye ku kwezi evaluation mwumviriza amadore yase yabo hanyuma namwe mubabwire aho bari kubaronona mukavuga muti nka naka murabona aratwonone bakamuvumira hamwe rega niko bikosora mu muryango abantu bari kosora iyo bagira amanama kandi rero muzaza murampa icegeranyo cy'inaho mwagize kuko nkahantu mwoca mwigira mukiryamira mbere nababwiye ngo mugire digitalisation mu mari imyaka ingahe muhejeje inama muze muce murungika muri cabinet civil icegeranyo menye ivyo mwize menye ibibazo bavuze
na minisitiri wa commerce nawe zohora umpicegeranya je ndavyibuka sinari nabivuze muca mumpa uku kwezi utazanye ncamenya ko atanama yabaye niho nzoza ndabimenya ega nta kigoye kihari none komiseri general wa Obera atahari nta wundi ahari yoyigirisha ntibisanzwe erega inama no guhana ivyiyumviro si amategeko bamugiye gutanga mugiye guhanahana ivyiyumviro mugashika ku kintu ico kintu rero nico leta ikija gukorerako naho ari komiseri umwe ahari arashaka kuyigirisha n'ivyiyumviro muhana ni ibintu bisanzwe ijya platform yo yurumva ni itegeko platform itegereza kubaho kabisa tuze turamenya byose ingene bigenda nitwagira digitalization burya inama tuzohora tuzikora ku munsi hoho digitalization none kugize rero ucumuhamagara ati ewe ibi byagenze gute none yo sina dukorije gaca bigenda neza rero ikintu ca mbere mu guheraheza nabasaba dusenge cyane kugira ngo idayimoni yanka iterambere ry'u Burundi isohoke ive mu mitima y'abarundi kuko je ndabiravye ari dayimoni wekene warasenze iyo dayimoni ntayo urabona mu masengesho yawe je ndabwire umunsi umwe harateye igihe je numva umenga hariho ikintu cyafashe igihugu kitagenda na bukebuke ndakirondera ndabura ndavuga nkarondera kugira ngo nziture nkabura haziritse biranka sinzi umutima mweranda cyambwira ati ubu nyene tunganyane vene mu muryango mwisonzeshe ukuri muraza gutora mu minsi 3 gusa twari duhereje kubona ukuri kandi aho naciye mara ko ari Imana yo nyene yambwiye iti wewe niwemera kwisonzesha ugasenga ndakwereka ikintu none rero ndababwire abarundi twese dusenge cyane twirukane idayimoni ibuze iterambere ry'u Burundi kuko yabonetse akantu kose ko tuma dutera imbere hacazi izindi nguvu ntazi zica zibuza iyo project ipanye rigahagarara mwobo nimubona ko turiko turiruka ngo nikere rutangure exploitation yayo umuyaga nkuba rusumwa force ntiwaje hajya muzoza mubona izindi nguvu zibuze ziti stop nkaho muja dudasenze rero ntibikunda baodasi bagize initiative ngo bagire izine ikora ibicuma iyo daimoni yarakoze ku buryo basaga ivyo bapanze baca badugiriza ko amahera ubwo nyene je navuze nti ajya amahera ni daimoni yazanye sinzi ko muratora handi mwogurira hari daimoni ipfa kubona ugira intambwe iki kwega tudasenze rege daimoni iragoye kuzogira tuvemwo rero so gusenga gusa hariho amadaimoni akomeye bisaba ko senga ukongera kwisonzesha mwaravyumvise nayo ariko aribwira abigishwa biwe abavuze ati rero muga hari ivyatunaniye hariho amadaimoni yatunaniye kwirukana ngo ajya arakomeye ngo bisaba gusenga no kwisonzesha natwe iyi daimoni yanka iterambere ry'u Burundi ni daimoni mbi iragutera ubunebwe ukaguma wicaye ukabura ico ukora ukabikiyingiyingi ntavyo murabona je ndabivuga nti je ndazi yuko nk'umunsi nofata saa moya nkaja hajya ku ntango nkagira ibariere ngaca mfata aba fonctionnaire bajya nyene bakomeye nkabajana kuri stade ngaca ngira icemerezo wewe ugiye hehe ngo ngiye ku kazi ugiye gukora iki ngiye ku kazi akagwa kugira ngiye ku kazi ugiye gukora iki ngiye ku kazi ndabizi ko ari bake kiretse mwarimu na muganga bajya bakora mu biro bagenza umutwe gutya ntavuga ngo uno munsi nza guhera kuri iki ngo Imana yompa yemwe nkamidiki nkaba ndagihejeje kugira nce nkora iki naco ndazi ko bavyumvira ari bake ijya ni daimoni yona ganda abwira ni daimoni ikubuza kwiyumvira ugira nk'ubugira kantu allo mbewe nturava mu biro wagira wiyumvire rega turi twahashitse ku ikontwari turi kuri sakaranikata nacerewe ubwo nyene ugacuzinga ibitabo ugacugenda kuri sakaranikata ugacuva yo minwi ugacuja kuryama mwumvise ushikuhenuka minwi ushikuhenuka mu gatondo kuzovyuka umugore ngo mbe uno munsi ruja kukazi wambona ari sangapi ega hageze saa 2 aranyica kandi umengo uno munsi twari dufise inama umushikiranganje aranyica ndagowe agacavyuka koga agira arashitse no ku kazi ubundi agaca telefone sha muhungu twikure ko indarane mugabo mugaca muhurira kuri restaurant ubwo nyene saa 4 niho warushitse ku kazi ngo mugira mwikure ko indarane
mugaca mwigumirayo mugabo je madamu se hari ngiye gutora umwana ku ishuri aho turi saa 5:30 ugaca ugenda n'uburuhe bwazandarane uca uryama uvyuka saa 10 hageze gusubira kuri kontwari shango kuri saa 44 tumaze igihe hariyo tuja duhindure tugende kuri Vane Beach aho nahari heneke ntuzeye champagne zimwe zizimvye neza cyane tuja kuri Vane Beach hanyuma mwava kuri Vane Beach ejo naho tugende kuri Eden kwa Mayondo hitwa ngo Eden hajya mubona ntaza ngo nahonze hajya muri kwirigara naje bandiko ndaba none mbwira tumeze uko igihugu cyotera imbere gute tuvugana ukuri wewe wa mu fonctionnaire wishinga ujya mukomeresa wewe business yiwe ashaka kwikorera ku telefone ega business zikomeye cyane zibera ku matelefone wewe ariko ama transaction ariko araba we nawe fonctionnaire aho wogiye gupanga ibintu bigende neza ugacuja kumwishinga mukirirwa mwicaranye kibabaje iyo kuwe erege kirato campengamiyeko tije narinze yuko burya hari iki gihugu cyahombye ko cyakubuze burya ni byiza ko wowe mu fonctionnaire gushikaho utakiri muri ico kibanza baca bavuga bati yo ngo naka kiraha ngo byari bimeze uko ngo naka kiraha mugabo hari abahaba nabo bakitwa ibirara gacava ngo sitwe tuzobona aratuvuye ko urazi ngo discipline yiwe dofere abakose banje ngira ngo baramenye ingene bandejwa baridogaga basha ngo ntawe uzokurikira ritime yiwe bikunde umuntu afise akadosiye kamwe naje afise dosiye igihumbi akavuga ko ritime yiwe aje toyikurikira vre ngo imyidogo sindayumva ngira ngo ubwanwa bwarapfutse umunwa hari ruwo bubezwe ubwanwa bwarapfutse umunwa ariko duhinduke vraiment iyo daimoni y'ubunebwe tuyirukane iyo daimoni ituma dushaka kwiba ivy'igihugu tuyirukane iyo daimoni ituma tugira ibiturire tuyirukane je ndabwije ukuri uburundi buzokira kuko nta mana ishobora kwemera guheba uburundi ntishobora mugabo rero temeye kwirukana izo daimoni imana izotugirira akantu none rero narinda baruhishije nta kundi mugabo ndabemereye sefu seibe muri icara mwige ivyo bintu twumva ingere twogera ayo mabi yose twakoze muri iyo minsi yahera hanyuma turabiko hoboneka agahembwe mu gihugu erega igihugu muze murabe igihugu gipfunga abantu benshi bibisuma citwa igihugu c'ibisuma baja mu gasho bakaraba ivyaha byinshi bikorwa basaze benshi arabarya ibiturire gica citwa igihugu c'abarya ibiturire basaze hapfunzwe abafrodere benshi gica citwa igihugu c'abafrodere none mwumva binezereye yuko twoza turiyafisha mwe nta muntu w'umugenzi wawe nk'ubacumuye ubabara ukumva ko ukizisha vuti yo ariko vraiment aradukwege muri abagenzi vraiment hari umuntu yigeze gupfungwa yitwaza ngo n'umugenzi yakoze amafuti kandi abantu baramutabariza hanyuma yari umushoferi yakoze amagafe baca barantelefona baca muhi telefone ibi niwe babikoze atego nturazi je yabari jewe nari umucamanza je nta kindi gihano naguha nagucira yuko mu gitondo wakubitwa inkoni 20 ku saa 6:20 ku mugoroba 20 hanyuma bagaca gufunga indwi zibiri akaba ari hucutaha none watomboye ko atari jewe sha urazi ko umuntu yarakwize ngo umutabaro gacumubwira iyo umugenzi wawe cyangwa inshuti yawe icumuye ukwiye kubabara ukumva yuko babaye agukwegeye natwe umurundi nk'ubu abarundi ari abafrodere tukumva ko tubabaye abarundi abagira ibiturire tukumva ko tubabaye twese kugira ngo duhanurane none umenga umuntu yivye agaca aza kugusororera ni imvyeyi ububwira turasubira kwibahandisha turonye je narakijijwe kabisa kandi je kweri ntongeshejwe n'ibintu mpawe n'uwundi urazi ingene acaza arantwenga ngo hajya ngo ni ya diri ngo twariye intuzeye baraje kajeke ngo hajya twarayiriye ngo hanyuma ngo twaragabuye
ngo ujya yaciye ngo agura rujya ruzubona ntibiryoshe vrema ntibiryoshe